atabarizwa na mwene wabo avuga yuko amerewe nabi. Tugerageje kuvugana mu buryo bwo guhamagara ariko amajwi ntameze neza vyanse. Sinzi yuko ari ingorane ya network ariko hano murabona ko yaduhaye amafoto. Ndagomba numvirize amajwi yiwe ngaha ingene yatwandikiye nubwo tutumvikanye mu guhamagarana kumbure ivyo agomba kutubwira yasubiramwo ibi nyene yavuze ngaha. Reka mbanze ndavyumvirize hanyuma je nce ndamuhamagara. Ndi mu Burundi. Bimeze gute none? Alo? Ndakumva ndakumva. Rero ndafise umupenyi wanje yasansuye mu kwa 12. Yitwa nde? Alo? Yitwa nde? Alo? Ndakumva ndakumva. Ndafise umupenyi wanje yasansuye mu kwa 12. Ndafise umupenyi wanje yasansuye mu kwa 12. Hama ashitse hiyo umumabuje yamutumye ko ntibigeze ba. Alo? Ndakumva kweli. Numva na kwifoto. Ntibigatsi karameranye. Ati ufite mwene wanyu yasafiriye mu kwa 12 hanyuma vyagenze gute? Kwezi kwacu. Ashitse iyo umugore yashikiyeko umumabuje. Hama ejo niho yambwira ati burya akazi jewe karamperanye. Ntiyakubwiye impamvu? None ko kaguhera ntibigenda gute baca baramubwira ngo bamujane ngo kuri office bamuzidije ngo mukubuza so umukozi yasanze ngo yasanze yapfunye ngo baca bamubwira ngo niwe yapfunye naguma ambwira ariko ararira canabwira ati none raba basi mumeze neza. Hama jewe isaka bazongira ndababwire fise mutoyi wanje ariyo hanze. Umutoyi wanje bamwirukanye ejo ku kazi, acambwira ati burya bantabura igitike shobora kuza ejo canke urya ejo. None guhera uwo mwanya nino saha ntiturasubira kumutora ku telefone, nanabuja bamutelefone ngo ntitaba baca bakupira. Sinzi ico mwodufasha, muraduhaye nimero yayo. N'amahoro kweri kabisa, ariko atari n'amahoro. Jewe uwo mukobwa ubona nakurungikiye ifoto ni mutoyi wanje, yasafiriye itariki 5 z'ukwezi kwa 12 niho yaza gukora muri Saudiya. Hama ahashitse asharabanza araguma aragwara, bakaguma bamubwira ngo bamurungike mu Burundi, arabandanya aridanira. Harageze igihe rero bamurungikira n'amahera adakwiye, niyo ntandagaro yo kwanduka baza baratangura bashwana bukebuke. Acara yanka umwisho baca barayakwiza, bagira bamurungike na kontra yiwe, urumva ko bagira bamurungike itaranahera. Hama ahamaze ico gihe ejo haheze niho yaca andondera ari 4:50 n'ingani, arambwira z'umurango, arambwira ati jewe burya ku kazi birase karamperanye. Bambwiye yuko kubera ngo umukubuzo ngo nasanze umukobwa nahasanze yavunaguye ngo ningire ngo nibe ari jewe ngo ndawuriha ngo jere navyase. Uburengo bagira bandungike ngo kuri office, ngo nane nababwiye ati ni mumpe itike mwongere mu mpembe musubize mu Burundi, ngo baca baguma baharira. Niho nkasangahe nka 10 yiriwe inzara ejo yirirwa ararira aguma ndungikira ama audio. Niho nka 8 cyangwa 9 aca ambwira ati burya ubu niho biyumviriye kumiki umukate, ati nta ngorane burye urabiyo biherera. Mwijoro
ari nka saa moya n'iminota 50 saa 2:54 niho yaciye ambwira ati burya itike baye ntaburi nzoza hirya y'ejo. Guhera uwo mwanya niyo saha niryo jambo twavuganye, ntitwongeye kuvugana, sindamutora ku telefone. Bagenzi we rero kare nagiye mbona hari umukobwa ari hiyo yanyandikiye ambaza ivyiwe ngo bariko barayagambwira ko yamubuze ku murongo, hama ca ndamurungikira acambwira ati ca ndamubwira twaratangwe tuya kuri Facebook mpa nimero yawe, niho yacambwira ati bigi vya mirengene biragoye kandi ni birebire, mbona ndamaze umunsi ntaramutora kuri telefone, kugeza none mwanya nino sasi ndamutora kuri telefone. Umukobwa twashimye umugore mu mama twashimye gupfa cako kugira amuturondere ari hiyo ngo bakunda kwitabaza nyamukobwa yaciye ampa nimero kugira ngo abazi ivyiwe, twumve ko yoba baciye bamurungikanya saa ko yari yambwiye ngo azoza hirya ejo, urumva yoje ejo. Twashimye kwitabaza ya umubosi we bamutelefonye yaciye abakupira yongera arababloka, kugeza uno mwanya nino saha n'ubu ntaraja ku murongo, ntituzi ivyari ivyo, ntituzi ko ari amahoro, ko yoba ari muzima. Rero twari dushimye kubitabaza kugira murabe ico mwodufasha. Ico zirase burya connection zo mu Burundi kenshi usanga atari kirenga. Jewe ndafise mutoyi wanje yasafiriye mu kwezi kwa 12, hama araza hiyo umugore yashikiye ku mumabuje yashikiye ko ntibigeze babana neza, araguma barakorana. Ejo niho yambwira nka saa 5 tiburya jewe mukuru wanje akazi karameranye, nce ndamubwira none ko kaguheranye utari mu gihugu c'i Burundi, utari ni Bujumbura ngo umuntu avuma kuri ritike ugaruke bimeze gute? Acambwira ati jewe nasabi baguma bambwira ngo banjane kuri office, nanje nkabasaba amahera nakoreye bakanongera nkabasaba nk'itike. Uyu munsi rero niho hari yambwiye yuko bamuha amahera yakoreye, hama azoca asafira agaruke mu Burundi ejo, niko yambwiye. Uhera ejo sinongeye subira kumutora kuri telefone, kugeza uno mwanya nino saha nta muntu numwe arigera asubira kumutora kuri telefone. Tutelefonye na buja wiwe aradukupirako canke uwundi amurondeye agaca amubloka. Jewe mu mama yampaye nimero yawe yagerageje kumurondera yaciye amubloka, araca no ku mugenzi wiwe yamubrotse. Rero sinzi ko ari ico mwodufasha ngo bamukoze. Sawa nanje ndaye. Hama yitwa Nikuze Mireye, niko yitwa. Hama nanje mutoyi wiwe niwe nagiye mbona burya ndondera, sinzi n'uwamuhaye nomero ziwanje. Ambwira ikibazo mwene wabo yagiriye ino, niho guca mpereza inomero za mabuja wiwe. Jewe ikintu nakoze nagerageje gutelefona mabuja wiwe burya arankupirako, hama amaze kunkupirako ndarungika voice 3 ntiyigeze yishura, ahubwo yaciye amboroka. Hama amaze kumboroka niho naciye fata za nimero ndazihereza uwundi umugenzi wanje turi kumwe. Nawe murungikire voice uyu mu mabuja ujye umubaza umukozi ko yoba ariho amahoro, nawe nyene yaciye amuboroka. Nico ndabiziko. Nagerageje kwandikira umudama tuvugira kuko naciye mbona ko bamusize, yari umukozi wo kuri ofisi yo kwa Saidi, kuko amaze kundonkira ifoto naciye mbona uyu mwambaro ko wambara abantu bashikira kuri ofisi yo kwa Saidi. Namutelefonye yankupiyeko, ndamwandikira yasomye ntiyanyishuje. Nivyo rero
ivyo nivyo nzi kuri ivyo. Umuryango wiwe wagize ubwoba kuko amaze kubabwira yuko bamukatishije itike ntabwo yasubiye kuja ku murongo. Ntibazi rero ko yatashe, ntibazi ko woba, ntibazi yuko boba barishe umwana wabo, nta kintu na kimwe bazi kuko ntibasubiye kumutora kw'iterefone. Na mabuja wabo naho baramwandikiye mugabo ntabwo abishura, naho rero bafitiye ubwoba bw'ivyo vyatumye baca bavuga ati reka dutabarize umwana wacu twumve ukuntu vyoba bimeze. Inshuti zanje nta vyinshi novuga rero muravyumva ko bigoye. Uyu muntu ari mu ngorane kuko ntawuzi ahari. Burya ikintu gikomeye ni kumenya ngo yarungitswe na hehe, ari kuri polisi, ari kuri ofisi, ari mw'uru rugo. Agency yiwe ya Dawishi irashobora kutwishyura yoyo turayihamagara. Hariho ama agency atanatwishyura asuzugurana, ariko ntabwo ari vyiza. Ikintu gikomeye byo tuba tugomba kumenya uwo muntu yagize ikibazo none arihe, ni muzima. Ibindi vyose biraheze bikaza mu nyuma mugo tubanje kumenya amakuru. Tubanje kumenya amakuru kuri uyu muntu. Igikomeye ni kumenya amakuru y'uwo muntu, ibindi biraheze bikaza mu nyuma. Reka rero nukuri nironderere R Dawishi, nico numva kiri imbere. Yego.